Karibu katika kipindi mtu aishi. Aha ni Umuntu TV. Hapa ni kwenye chaneli Umuntu TV. Audio Jungle. Nkuko mubibona, kama munavyoviona mbere zenu, imbere yanyu hariho ikirahuri, kuna kikombe na kijiko, urabona n'ikiyiko. Uyu munsi tugomba kwigira hamwe uburyo bwo gutandukanya uruvyaro. Leo tunataka kujifundisha namna gani ya kupanga uzazi. Nkuko dusanzwe tubizi, kama vile tunavyovijua, uburyo bwo gutandukanya uruvyaro, namna ya kupanga uzazi, huwa tunatumia njia mingi. Dukoresha uburyo bwinshi. Uyu munsi leo tunaangalia hii dawa ya kienyeji. Uyu munsi turabira hamwe ubu buryo bw'umwimerere kugira ngo tumenye uko tuzohora tubikora, ili tujue namna tutakuwa tukifanya kwa ajili ya kupanga uzazi. Angalia vizuri, raba neza. Iri cupa ubona ni cupa ry'umunyu, nkuko ubona byanditsweho mu rurimi rw'amahanga, kandi nkuko ubona harimwo umunyu indani. Kama unavyoviona, hii chupa ni chupa la kawaida la chumvi. Baada ya kuangalia kikombe kilichokuwepo hapa, ndicho hiki pamoja na kijiko, tunaona chupa la chumvi. Nkuko twariko turabibona, imbere yacu hariho ikiyiko kiri kumwe n'igikombe. Noneho ubu turabona hariho icupa ry'umunyu. Reka ndagusobanurire rero uko bigenda. Iri cupa ry'umunyu rero nkuko uribona, kandi ukaba ubona ikiyiko n'igikombe. Hano rero igikurikiyeho ni ukuvanga. Kama unavyoviona hapa mbele, kinachofuatia, unaona mbele kuna chupa, pia kuna kikombe na kijiko. Kinachofuatia hapa sasa ni kuchanganya. Sasa tunachanganya namna gani? Sikiliza vizuri. Noneho tubivanga gute? Umviriza neza. Dufata iki gikombe, tunachukua iki gikombe, tuijaze maji. Iki gikombe tuchuzuze amazi. Kama unavyoviona sasa, kikombe iko na maji. Kisha imefika muda wa kuchanganya chumvi. Chumvi tunatumia sasa kijiko kimoja kuweka kwa hii kikombe ya maji. Igikurikiyeho ni ugufata ikiyiko cy'umunyu tukivange muri aya mazi nkuko ubibona.
Nkuko ubibona rero igikurikiweho no gufata wa munyu tuvange muri iki gikombe cy'amazi. No kuvanga rero uyu munyu ukavangana n'aya mazi, hanyuma bimaze kuvangana neza rero utakiboneka na wivanze n'amazi, hanyuma ugaca uvyihereza ukabinywa wewe mukenyezi, kugira ngo numara guhuza ibitsina ntube woshobora gusama. Uyu muti rero ni umuti w'umwimerere nkuko ubibona, nta kindi kintu tuvanzemwo, ni amazi gusa, amazi meza hamwe n'uyu munyu. Rero uko bikora ni gute? Imbere yuko uja kunyiganza ugomba kubanza kwihereza uyu munyu. Imbere yuko uhura n'umugabo ugomba kubanza gufata uyu munyu uteguwe gutya, uvanze n'amazi mu kirahure kingana nk'uku cyangwa igikombe kingana nk'uku, ukabinywa, hanyuma ugaca ubonana n'umukunzi wawe. Canke wibagiye kubikora imbere yuko uja guhura n'umukunzi wawe, muragenda mugahura nk'ibisanzwe mukanyiganza, hanyuma muhejeje ugaca usimbira ahabugenewe mubika ibikoresho nk'ibi, ugaca ufata amazi ukavanga n'umunyu ukavyihereza ukabinywa, kugira ngo wirinde gusama mu gihe utari wavyiteguriye. Ubu rero ni uburyo bumwe mu buryo bwinshi musanzwe muzi canke mukoresha mu kwirinda gusama bitateguwe. Ku basanzwe batazi uburyo nk'ubu, hariho ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye bukoreshwa mu gutandukanya uruvyaro. Tuzobigarukako mu gice cyacu cyo hanyuma nimwabishima. Kuba ariko baradukurikirana, musabwe kumviriza neza ibyo tuvuze mu gukoresha ubu buryo bwo gutandukanya uruvyaro. Mukoreshe ubu buryo muzonshimira. Hanyuma musabwe kwandika hano munsi yuko mwasanze ubu buryo bubafasha, mutiriwe murazunguruka hirya no hino mu yindi miti. Tumia njia hii ya kupanga uzazi. Baada ya kutumia, kama vile tumekueleza, ni kuchanganya maji kikombe hiki, na unapima kijiko kimoja cha chumvi unachanganya kwa hii maji, kisha unakunywa. Baada ya kutumia, andika hapo chini kama umesaidika. Unatumia mtandao huu na channel hii ya TV, Umuntu TV, ili kujua namna gani vipi ya kupanga uzazi, na kuna mafundisho mengine mengi utakayoyapata ukiendelea kusikiliza channel hii. Asante. Mwari kumwe nanje Rukundo. Rero ndabashimiye, naho mu bindi biganiro bizokurikirako mubandanye gukurikirana Umuntu TV aho turi hose. Hanyuma kubari bufashwe n'uyu muti, mukoresha uyu muti, mwandike ngaho munsi ko wabafashije. Ikindi mugomba kwibuka, uyu munyu urakaze. Ukiriko urawunwa utegerezwa kunywa iki gikombe cyose cy'aya mazi ukagiheza. Nubwo umunyu murawuzi ko ufise inguvu nyinshi, urumva utaryoshe kubera ko ari mwinshi, ariko nibwo buryo bwiza bwo kwirinda gusama.
mubikoreshe rero kuko ni umwimerere uvuye kuhoraho utavuye kuri wa mugwanizi mu buryo bwo guhonya uruvyaro. Mugire ibihe vyiza. Nitwa Rukundo.